Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza mbaha ikaze mu makuru yacu. Tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe na Aloise Bigirimana. Mwaramutse Edi, mwaramutse baduteze amatwi. Turayahera muri Afrika mu gihugu ca Mali. Abanyaburaya batatu bakekwa ibikorwa vy'iterabwoba barahagaritswe hagati muri ico gihugu ca Mali. Igihe igisirikare ca Mali cari mu bikorwa byo kurwanya aba jihadiste. Igisirikare ca Mali cavuze ko abasirikare bo mu gice ca Diabali bari mu bikorwa mu buraruko bushira uburengero bafasha abantu batanu barimwo abanyaburaya batatu ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2022. Ariko igisirikare ca Mali nticavuze ibihugu abo banyaburaya bamukamwo. Ahandi avuga iterabwoba ni muri Nigeria. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yavuze ko atambabazi azogirira abari nyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu barenga 100 mu bitero byabaye hagati muri Nigeria. Abategetsi babiri bo muri ako karere hamwe n'abajejwe umutekano bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ku munsi w'Imana abitwaje inkoho bateye imihana 4 muri leta ya Plateau bica abantu barenga 100 hamwe n'amazu menshi yasambuwe. Amareta yo mu buraruko bushira uburengero hamwe no hagati muri Nigeria ari mu bibazo by'umutekano utegwa n'abajihadiste, naho igisirikare gikora uko gishobora kugira kibakure mu mashamba binyegejemwo. Ibitero by'abandi basuma nabyo bibandanya byiyongera. Abajeje umutekano ba Nigeria bamaze kandi imyaka 12 bagwanya iterabwoba ry'umuhari Boko Haram hamwe n'ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu burengero bwa Afrika. Iyi mihari yose uko ari ibiri igwanira mu buraruko bwa Nigeria. Muri Afrika y'Epfo naho abantu 60 barishwe n'imivo y'amazi hamwe n'imisozi y'ubutaka yasenyutse hari nyuma y'imvura y'isegenya yaguye mu ijoro ryo kuwa mbere rishira uwa kabiri mu gisagara ca Durban hamwe no mu micungararo y'intara ya KwaZulu Natal. Abategetsi bavuga ko ibitegiro bishobora kwiyongera na nyaburya ayandi makuru mashasha y'ibyo inonekaye abandanya ashikirizwa. Imigende y'amazi yarakwirakwiye amabarabara makuru yo muri ico gisagara ca Durban. Ibitarugwa birabomoka, amamodokari aratwagwa ndetse n'amazu arasenyuka. Abategetsi b'igisata kijeje kugenzura ibiza mu ntara ya KwaZulu Natal igisagara ca Durban cegukira basabye abanyagihugu baba mu biyaya kwimukira mu bice bitaramutse. Abatabara nabo mu bihe by'ibiza bariko barafashanya n'abasirikare mu gukura abanyagihugu mu bice birimwo imyuzure y'amazi. Amakuru kuri Afrika kandi ibigo byawo nibiriko birasaba abatanga imfashanyo mu makungu gukora badatevye mu gutanga uburyo bw'amafaranga yo gukinga yandi mafa y'inzara mu gihugu ca Somalia. Amamiliyoni y'abanyesomalia bakeneye imfashanyo zibabeshaho buri munsi babandanya biyongera. Imyaka 3 yikurikiranya y'uruzuba yatumye Somalia inanirwa kugaburira abanyagihugu bayo. Naye abantu bangana miliyoni 6 hafi 40% by'abanyagihugu ntibagira ico bafungura kubw'ubukene bw'imvura ihitiye muri ico gihugu. Ibitegwa byarumye ndetse n'ibitungwa birafa. Amakuru hanze y'umugabane wa Afrika ni mu karere k'Uburusiya na Ukraine ahabandanya havugwa intambara. Abasirikare b'igihugu c'Uburusiya ejo ku munsi wa kabiri barongereje ibitero bigamije kwigarurira igisagara ca Mariupol kiri hafi y'ikivuko. Abakurikiranira hafi iyi ntambara iri kirabera muri ako karere bakeka ko Uburusiya buriko buragerageza gufatanya intara ya Crimea hamwe n'ibisagara vya Donetsk hamwe na Lugansk ni mu ntara ya Donbass. Amakuru yakwirakwijwe ku munsi wa mbere ava mu gisirikare ca Ukraine yavuze ko indege z'igisirikare c'Uburusiya zo mu bwoko bwa drone zarashe ubumara muri ako karere, aho abanyagihugu bivuga ko bagize ingaruka zo guhema hamwe
nizo mu bwonko ariko igisirikare cy'u Burusiya kirushiriza gihakana ayo makuru kikavuga yuko ari ibinyoma. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwa kwivuna abansi bwa Amerika John Kirby yavuze ko gukoresha ivyo bigwanisho bisunikira Amerika hamwe n'amakungu kugira ico bakoze ariko ntiyatomoye neza ico kintu bimirije kuzoca bakora mu gihe vyoboneka. Umushikiranganje wa leta z'umwe za Amerika jejwe imigenderanire n'ayandi makungu nawe Anthony Blinken yavuze ko atoshoka yemeza ibi vyagirije ariko ko afise amakuru y'imvaho ko igihugu cy'u Burusiya gishobora gukoresha ubumara muri ico gisagara ca Mariupol. Igisata ca ONU cita ku mpunzi arico HCR kivuga ko impunzi z'abanya-Ukraine barenga imiliyoni 4.6 bamaze guhunga igihugu ca Ukraine kandi ko 90% bagizwe ahanini n'abagore hamwe n'abana. Iyi ntambara y'Uburusiya muri Ukraine yatumye kandi abantu barenga imiliyoni 10 bata ingo zabo bahungira mu gihugu hagati mu gihe abandi bahungiye mu bihugu bibanyi n'Uburusiya. Aloys Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino kw'isi utugejejeho. Shuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Muri Uganda mu karere ka Gisoro mutwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 y'ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na metero 41. Amakuru yo mu biyaga bigari. Bamwe mu banyarwanda bahungiye muri Congo Brazzaville baravuga ko batitabiriye ibikorwa byo kwakira perezida w'u Rwanda nubwo bari babisabwe na leta ya Congo. Urugendo rumenyeshejwe n'inzego z'umutekano hanyuma badusaba niba twaza kumwakira icyo twababwiye nuko tuzashobora kwakira umuntu twahunze. Uwo ni Aloys Bayingana umunyarwanda utuye muri Congo Brazzaville. Ikibazo cy'ibiciro ku masoko gikomeje kuba insobe mu murwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi Bujumbura. Naho muri Uganda abayobozi bashinzwe ubuzima mu karere gahana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe nuko icyorezo cya COVID-19 gishobora kwiyongera muri ako gace kubera ubwinshi bw'impunzi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nimujye kure muracyari kumwe nanjye Edirwema. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ikibazo cy'ibiciro ku masoko gikomeje kuba insobe mu murwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi Bujumbura. Abatuye uyu mujyi bavuga ko ibiciro by'ibiribwa bizamuka buri munsi. Iyi nkuru twayiteguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu barundi baba mu gisagara ca Bujumbura basanga kuronka ibyo gufungura muri iki gisagara bibandanya kubingora abahizi kuko ibiciro byaduze cyane bikarengera ubushobozi bwabo. Aba baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nk'ubu nk'akarorero umuntu ashobora kuba atunze nk'abantu mu nzu mugabo ubuye kubera ibiciro byaduze hacagera igihe usanga umuntu yikuye umuntu atamwanka agasanga aramusubije yamurungitse. Ikigo cy'ibiharage cya Kirundo cyaba gifite amafaranga 1200 bukigeze kuva amafaranga 1800 kilo cha kinure kigeza ku mafaranga 2000. Cyo vyagiye biraduka mugama amarondero ntiyongerekanye. Aba banyagihugu kandi berekana ko inkuritizi zavyo zishobora kuba nyinshi. Izo zirimwe ubusuma kubura ibyo bateka n'ibindi. Kubafisa amikoro asanzwe yarabayabaye bafise abana bato impungenge ni zose zuko abana babo bashobora kugwara kwashi kubera gufungura nabi. Ronka ko duteka abana bose batugwanira ko kwashi anye ntacyo turonka tukivuga ngaha twaragesengaha. Dusaba yuko bo bandukira igiciro kubera tufise abana baza batujana mu ibaba bamwe bamwe tibabafakaje n'icyo twihereza. Abadandaza nabo bavuga ko ibiciro by'itike mu ntara zo hagati mu gihugu byadugijwe nk'inshuro nka 2 mu gihe hariho hasanzwe hava byinshi mu bifungurwa bikoreshwa muri iki gisagara ca Bujumbura. Aha bavuga nk'amakara asanzwe akoreshwa n'abanyagihugu benshi baba muri iki gisagara
gisagara. Aba ni bamwe mu badandaza kandi n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Na déplacement musanzwe nk'ibi bijanye n'igitoro babona ko biguma biduga. Ari ibihumbi 2,000 rero maze kugura ibihumbi 2,000. Ntugira ngo urateka ngo ugende bihiye. Bishe tutagira amakara. Bishe tutagira igwe. Naho dusenya turi bujuma naho dusenya. Naho tugiye kubaho gute. Leta irabikeneye tugarukira ko turabigende twobaho nako tukarera abana. Ishirahamwe rijejwe gukingira agateka k'abaguzi Abuko naryo ryemeza ko iriduga ry'ibiciro ku masoko nabo ribateye ikibazo gikomeye. Pierre Nduwayo aserukirira ishirahamwe asaba leta ko yofata ingamba zidasanzwe zitanga umurongo nyawo w'ibiciro ku isoko. Habiba kugira gufatwa demezire exceptionnelle kugura mu minsi yari ta Covid hari demezire zafashwe kugira ngo bereke la population le comportement bogira l'autorité devait intervenir kugira ngo bereke la population ne tuboheza akabyifatamo hanyuma no kudekuraza totale circulation kiso turuko keshi iyo hari ile situation bihiye abantu basabikika mu dusanga ari benshi cyane. Iri duga ry'ibiciro ku isoko rusange ry'u Burundi ribaye mu gihe mu minsi heze hari hasohowe itangazo ryerekana ibiciro ntarengwa ku biribwa bisanzwe byera ku butaka bw'u Burundi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Clement Kumasabo yabitangaje mu kiganiro cari cahuje abanyagihugu n'ubushikiranganje butandukanye mu kwezi guheze, yumvikanisha ko byari ku neza y'abarimyi ubwabo. Aha rero mu bijanye n'itangazwa ry'ibiciro nuko twagira dufata akaje kugira ngo tumenyeshe twumvise yuko mu bijanye n'ibi by'ibiciro byashinzwe ku neza y'umurimyi. Amasoko y'amakuru mu Burundi kandi avuga ko gushika ubu ibiciro byaba iby'imodoka zija mu ntara zitandukanye zabizunguruza abantu ndetse n'izisanzwe zitwara ibifungurwa zibijana mu bisagara bitandukanye itike ishigwaho na bene byo. Aha ni by'ibifungurwa nuko bimeze kuko nta giciro ntarengwa leta iratangaza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Abayobozi bashinzwe ubuzima muri Uganda mu karere gahana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe nuko icyorezo cya COVID-19 gishobora kongera gukwirakwira muri ako gace nyuma yuko habonetse abantu 2 banduye iyo ndwara mu mpunzi z'abanyekongo zahunze intambara mu ntara ya Rucuru. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi uri muri Uganda. Mu byumweru 3 bishize umupaka wa Bunagana uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu majyepfo y'Iburengerazuba bwa Uganda wakira ibihumbi by'impunzi zihunga imirwano misha hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshamba wa M23. Benshi mu mpunzi bahisemo kuguma ku mupaka kugira ngo bakurikirane uko ibintu bimeze mu rugo kugira ngo basubireyo bituje, ariko abashinzwe umutekano babasaba kuva ku mupaka bakaja mu nkambi y'impunzi ya Nyakabande. Buri mpunzi igera i Nyakabande igomba gukorerwa ibipimo bya COVID-19. Abandi benshi nabo barakingirwa icyo cyorezo n'izindi ndwara, ariko abashinzwe ubuzima bavuga ko hari impunzi zasanzwe zaranduye icyorezo COVID-19. Uku niko uwungirije ushinzwe iby'ubuzima mu karere ka Gisoro Nick Muneza yabitangarije Ijwi ry'Amerika. Hari abagore 2 b'Abakongo bagize ibimenyetso bisa nk'ibya corona basuzumye tubasangamo COVID. So ariko bari stable bameze neza kubavurira Nyakabande mu transit camp nimwe bari. Kuko tuzi ngo uburwayi bwa COVID burandura cyane bugakwirakwira mu bantu vuba. Kuba bari muri iyo mbaga y'abantu impunzi yahunze ntabwo mufite gukeka ko haba hari n'abandi baba banduye. Hari ibyo dukora byo twita ngo ni contact tracing, nyine abegeranye nabo ngabo nibo twapimye. Ariko ibipimo byabo byerekana ko bo batarafatwa. Cyo nakubwira cyo gikomeye, aba bantu iyo bari kuza hari igihe baza banyura no mu mago y'abavandimwe babo. So ubwo bivuga ko tutaramenya niba wenda hari abandi baba baranduye iyo banyuze. Bo bababwiye ko ari aho baba baranyuze? Ntabwo babyemera. Ibyo nuko twe natwe turabikeka ariko ntabwo bemera ko banyura mu mago y'abandi iyo bari kuzanya akabandi. So ubwo batugarurije umurimo mwinshi kuko twebwe nka Gisoro twari tumaze amezi 2 tutabonye umuntu ufite corona. Nk'uko uyu mukozi w'iby'ubuzima abitangaza, itsinda ry'abakozi byo mu buzima ryashizeho ingamba zimwe na zimwe zo gukumira ikwirakwizwa ry'iki cyorezo, harimo no gushakisha amakuru ku bantu bashobora kuba barabonanye n'izo mpunzi zanduye kugira ngo nabo bakorerwe ibipimo. Cyane rwose twashizeho gahunda zo
gupima buri umwe wese ufite ikimenyetso, kandi turongera dushyiraho n'inama kugira ngo twigishe abantu bamenye ko n'ubundi twatewe. Twashyizemo kwigisha kugira ngo abantu bikenkere iyo ndwara kandi bayipimishe turebe uko twabyifatamo. Twumvise ko muri no kugerageza kubakingira ndetse aho ngaho ni cyane bose uwemeye wese turamukingira kuko imiti turayifite. Barenze 1000 bamaze kubona urukingo rwa corona. Hanyuma babyakira bati mbabwiye ngo nibikingize. Oya, barabyakira rwose, ahubwo ni ko batubwira ngo iwabo biba bitabakorerwa, ariko barabyakira nta kibazo bafite nabyo. Hagati aho amakuru aturuka mu gace ka Rucuro karimo umutekano muke yerekana ko hashize 2 hatuje. Umuyobozi w'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Gisoro Shafik Sekandi yatangarije ijwi rya Amerika ko kubera umutuzo ugereranije impunzi zimwe zatangiye gusubira mu rugo, ariko abenshi akaba bagitinye gutaha. For in the last 2 days, more fighting on the other side of Congo. Ati mu minsi 2 ishize nta mirwano yabaye mu baturanyi bacu, bityo ibintu bikomeza gutuza. Impunzi nke zatangiye gusubira muri Congo, ariko abenshi baracyari ku mupaka wa Bunagana batinya ko intambara ishobora kongera gutangira. Mu kigo cy'impunzi cy'Inyakabande mu mpera zo kuwa mbere hari hageze impunzi zigera mu 12,314, kandi turakomeza kubasaba ko bose bava ku mupaka bakaza kuri iki kigo aho impunzi zisanzwe zakirirwa, kubera yuko tudashaka ko bakomeza gutatana hose. Ntibiramenyekana niba hari ingamba z'amahoro zo gukemura amakimbirane zirimo gukorwa, nubwo mu gutangaza ko bahagaritse imirwano abarwanyi ba M23 bavuze ko babikora kugira ngo bahe amahirwe uburyo bwo gukemura ibibazo bafitanye na leta yabo mu mahoro. Uku kubura ibisobanuro ku ngamba zaba zirimo gukurikizwa mu gukemura iki kibazo bisa nk'ibituma impunzi ziguma mu gihirahiro. Amakuru y'icyorezo COVID-19 mu mpunzi ukurikije abashinzwe iby'ubuzima ushingiye ku kuntu icyorezo cyahungabanyije imibereho y'igihugu mu bihe bishize, bishobora gutuma ubutegetsi butekereza ku ngamba zikomeye zishobora kutagwa neza abahunga. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa gatatu nibwo asoza urugendo rw'iminsi 3 yagiriraga muri Congo Brazzaville. Ni urugendo rwari rugamije gutsura umubano n'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Muri urwo rugendo ibihugu byombi byashize umukono ku masezerano anyuranye mu nzego z'ubukungu, ishoramari, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, umuco n'ibindi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yanagejeje ijambo ku nteko ishinga amategeko w'icyo gihugu, aho yagaragaje ko Afrika izazamurwa n'ubufatanye bw'ibihugu biyigize. Aho muri Congo Brazzaville hari abanyarwanda barenga 10,000 bahahungiye. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko bari basabwe na leta ya Congo kujya kwakira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, barimo Aloys Bayingana wavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Urugendo rumenyeshejwe n'inzego z'umutekano, hanyuma badusaba niba twaza kumwakira. Icyo twababwiye nuko tudashobora kwakira umuntu twahunze. Ese umuntu wahunze, umuntu wamwakira gute? Wamubyinira cyangwa se wamukomera amashyi? Ibyo rero twarabihakanishije. Ubu rero bamaze kubyumva gutyo, basanze koko niba tutamwemera ngo tugomba kujya mu mirimo yacu dusanzwe dukora, hanyuma tuzigere aho ari kwakirirwa. Ariko se nubwo bwose mwabibabwiye bakabyakira gutyo, mwumva mwebwe nk'abanyarwanda kwakira perezida w'u Rwanda mwamufite n'ikibazo mukakimubwira nta shingiro bifite? Ijya mbere cyo biterwa n'icyamuzanye. Ndumva yaje gusura mugenzi we, bafite ntuzare intereta bibagenza, ariko ntabwo yaje avuga ngo akeneye guhura n'impunzi.